nimba ariko vyabimeza abategura promoter ategura amasho buca bahindura kuko nimba ariko bimeze baguma bazana abandi nyene tuzobahaga ya vyose ni bon none baserega umbebe n'umuhezagiro na mariage ni umuhezagiro ni imana nanje bujangira feelings erega ndumuntu oh my gosh text me on WhatsApp come DM on Insta oh no 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 oh my gosh Oyo. Hello my people, this is Star TV. Call me Starboy, aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimarungu, Mr. Loving Town, Mr. Bubeshi, Mr. Rift. Audio from Burundi, East Africa. Number one presenter, last man presenter. Burundian presenter, like to support everybody in our country. Right now I'm going to Star TV. Dufise umutumira dasanzwe arahize igihe kirekire tutamutumira muri Star TV canke tutaronka kukanya byo dushore ku yaga byinshi bitandukanye inyuma yo gusora song yise My Crush indirimbo imeze neza cyane simbira ku rubuga rwiwe wandike Clementine KV so nari kumubwira ivuga izina ariko kubera ko dusangwe tumuzi kuri baramujya bebe ntituzi zo bebe bariko baragiza arizo ariko biri kose nibaza yuko no muri amaze gukora araza mu mitima y'abarundi naho sometime nyene aruhuka mu nyuma gakora ari kumwe na X Factor barakoranye songe amapiano araza arakora indirimbo nakora da Magic no musi yatuzaniye My Crush kuva mu ntara ya Cankuzo ariko naho yigumira Bujumbura aduze mu Cankuzo amarayo de jour cyangwa umunsi mwakaca garuka Clementine ça va ni sawa umeze neza yego ameze neza seka neza urabeje beshe gute jena mamcankoza oya ugiye marayo de na jeje honyene okay reka tuzikawushe naco ugiye urazi gituma marayo de jour cyangwa itatu nuko ufise ibindi bikorwa uri kuri ah nugundi ncane umeze neza ariko ni sawa ameze neza naho usa neza no akode nontu bw'Imana hajya birashika ugasenga ya noba unasenga kandi tubayeho kubw'Imana neza ushimira Imana ngejeje hano urasenga Imana ukavuga ati Mana burya ko nandi muzima ni kwera wewe ego ariko arabo bishika ni basenge bibuke yuko Imana ari ituma bageraho babageze ego mugabo Imana nayo nikora nk'abantu irababarira kabagirira ubwo buntu bakabandanya babaho ni Clementine KV uno munsi novuga yuko yamaze kudushira hagaragara indirimbo ni mu gihe hari amazi igihe kirekire turiko turabona ariko si kirekire cyane kwera ko ngerageje kuraba rahise ni kirekire Dimo sinye ni ibintu wigeze kumbwira ati jensi nkunda gukora ibiganiro cyane kubera ko iyo nkoze ikiganiro bacanga bambwira ngo warazimye ngo ego mwacha kumwambwira ngo narazinye ngo duhereze ibikorwa ariko no musingira nta kibazo ayo musina nakiro ubona ko nace ndavyemera bitenze gora no musina munaza kubwira ngo warazimye ko yanzi ko mfite ikintu gishasha ndabazanye ni indirimbo imeze neza cyane indirimbo My Crush indirimbo novuga yuko ugerageje kurafise n'amasanamu meza cyane reka ndababwira abakunzi ba Star TV bamanze basimbire ku rubuga rwa Clementine KV kugira bamanze bashigikire ino ndirimbo My Crush indirimbo imeze neza cyane oh yeah be free ituiniteni nka buy free nubwo mbambona biri slowly oh yeah humura oh yeah be free naho ndi start take it easy numurundi wacu numurundi kazi umunyacankuzo hari mbega ni butanyerera ubuhumuda oh yeah be free utuiniteni nka buy free nubwo mbambona biri slowly oh yeah humura oh yeah be free naho ndi start take it easy nanje burya ngira feelings erega ndumuntu oh my crush text him on WhatsApp come DM on Insta oh no 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 oh my gosh iyo mubonye ku picha My Crush bisigura iki numuntu crashinga ujya muntu ukunda atabizi ko mukunda uwo mukrashinga bari umucrash wanje ujya muntu ushaka gukunda me atazi ko ndamukunda ariko kumbe namupfiriye kwaje biramaze gushika Clementine kiva gakunda umuntu atazi ko amukunda so je nibaza yuko twamagera abakobwa bose kugira ntibabe ba My Crush bacu
abakobwa tuze turagerageza kuza turabivuga iyo dukunda umuntu oya mu mico yacu nivyemewe urazi ko usanga n'ubafise nk'abakobwa ijana bankunda kandi ugasanga je ndabakunda mugabo aratinya kubimbwira kandi babimbwiye ugasanga nca nemera direct ibintu bikagenda neza igihe utoca wemera cyo baza ngo ni faiblesse yo mukobwa ko tumenyereye ko atamukobwa ashobora guhisha umuntu ngo ko amukunda ariko mu bazungu uyu mukobwa ngo agukunze arabikubwira akakubwira ati je nagukunze bon cyo mazungu navyo nzi ko yaje sinabayeyo ariko nimba ariko ameze ni bon ni mico yabo wowe uvuga ati reka ndirimbe my crush my crush kugira wiyumvire gusora my crush warasohoye uranja bebe n'izindi ndirimbo zitandukanye urasora amapiano my crush yaje gute muri Clementine Kevin kugira avuga ati iki nico gihe cyo gusora my crush byari bigenze gute kugira wumve yuko wishira hagaragara muri rusange kenshi mu ndirimbo nka zose mu bisanzwe maze kuririmba ni z'urukundo rero kubw'ivyo nca ndondera sije zitandukanye kutekeye urukundo nyene niyo ni urukundo kwindi sije indirimbo ugerageje kuyiraba ni indirimbo vraiment congratulations d'abord ni indirimbo imeze neza je narayikunze amapari hari abandi bashobora kutayikunda ariko umudiho wayo na video yayo vraiment yaragutwaye akanoti katari gake yaratwaye amafaranga ariko bimeze amafaranga yarayatwaye kandi c'est normal iyo usohoye igikorwa uba wifuza ko cyakirwa mu bantu iyo usohoye igikorwa uba wifuza yuko abantu gihereje ko bacakira neza cyane umaze gushira igikorwa hagaragara my crush cyakiriwe gute n'abantu ari inshuti n'abagenzi baba bari hafi bavuga ati uno muntu twotangura kumufelicita byari bimeze gute kuri Clementine Kevin amaze gusohora igikorwa hanze my crush maze 3 jours bientôt nous musiye nazo kwiza 4 jours rero novuga feedback maze kuronka ni sawa ni bon twayikunze ariko sinovuga byinshi cyane kuba kw'ivyo bamaze kumbura ko maze igihe gitoyi baraciye ko barabimbwira sinzi ko nzova ndongumbwira ati kosora Apoloma ntaraboneka muri rusange bose baranshimira ngo wabikoze neza okay reka tuvuga ati nimba bagushimira reka tubasabirira abo bantu bagushimira ko wakoze neza babandanye go supporting abwira bandanye gukora neza sije none after y'indirimbo turaza kubona iyindi ndirimbo ryari no avumbesha kuko sindatangura ku program mvuga ngo uno munsi n'uno izosohoka ariko izosohoka ariko kandi ntabwo ari kera cyane sinosha ndacineye ngo ni kera ariko sinshobora gupreciser ngo ni giki niki mu mpera z'uno mwaka wa 2020 hasohotse indirimbo nyinshi zitandukanye kandi ndetse wewe novuga ko wasohoye mu banyuma ntabwo wigeze ugira uravuga ati none giye ko nsohoye igikorwa abandi basohoye ari benshi cyane igikorwa cyane ntigizova kireka kwakirwa ku bantu oya sindigera ngira ubwoba bw'ivyo kuko je mbanzi ko abankunda barankunda abaza kuyiraba n'abandi bazosohora iryoshe zirashobora kubaryohera zose bakazirabira rimwe zose aho struggle ubwoba ngo bava bakundiye abandi bana ndiyemera en fait inyuma y'amafeaturing tumaze iminsi tubona ukora uri kumwe na Miraculo Buyenze CG Buyenze by Miracle kandi rero Clementine ari imyingi Kiswahili dusubiremo kajya kanuzanya kiwawe kajya gaparti kiwawe Buyenze kweli sijawahi kuingia tangu nizaliwe haijatokea nachogopa maneno hata baba yangu akisikia aisata nyumbani sitorudia uko kwenu midomo umba mu Buyenze ntiyari bwahinjire mugabo yavuze ati je nahinjira umunuzo wa muremuri baswahili ego entre jewe ani aba ujyamye hakuru kandi sije niyo yayizanye nanje natangaye mandi kweri ikacangira ngo hari abantu bameze uko bavuga ati abaswahili maneno mudomo acangira ngo hari abantu babakobwa babwiye ko bamubazo hari ayo mu Buyenze baca bigira ibintu byinshi nambwa okay kwa uhisemo ko turirimba eka turirimba bavuga ngo uri umwana mu Buyenze biragoye ngo kurongora umwana wo mu Ngagara sindavid muguru kundo nifite imipaka Starboy barabivuga mugabo abana bo mu Buyenze nabo bashaka abantu nyene babanyamuji mu mutwe abaswahili cyane urukundo ntiyogira imipaka wakunze umuntu ahantu hose wahaba ngira kubara uko beshanya tu okay reka tuvuga ati nimba igikorwa cyasohotse nuko twifuza ko cyakirwa mu bantu nimba umukunzi wa Star TV uri dukurikirana ngaha kuri Star TV dufashe kino gikorwa cya Clementine Kevin gishike kure nimba ari link kwishire kuri stati cyangwa uyihereze n'abandi bantu so inyuma yo gukora ibikorwa ba wifuza yuko nawe ibya bikorwa bigira ico bikumariye mu buzima bwawe bwa misi yose kubera ko nimba ukora music nk'akazi of course nuko ba wifuza yuko bikuberamo akazi
mu mpera z'uno mwaka inzugeze tubone concert cyangwa igikorwa ca concert ca Clementine Kevin biva kuki kugira nka Clementine Kevin ntaronke ibikorwa cyangwa ntaronke concert nko abandi baziro impamvu je nibaza namaze igihe kinini anakora namaze igihe kinini nta gikorwa gishasha ntanze rero mbwihari abandi bafite ibikorwa bishasha ntibaja kurondera umuntu afite adaha gikorwa gishasha afise ariko umuntu ashaka kubaza ati nimba yarabihevye n'iki n'iki ugasanga rero biraba kuno munsi novuga yuko mu bigeme concert zindi nyene tuguma tubona babigeme nyene ni n'ijambo Mr Champagne yavuze ati abantu mu Burundi gitumba badakunda concert ziwacu bakunda concert z'inyamahanga nuko uzosanga ama concert baba aririmbye nyene baguma bagaruka ku mafishi tuvuze nka Mokens tuvuze nka Vania Ice tukavuga ndetse na Mail kidogo n'abantu bama babonetse mu ma concert Miss Yose Always Mr Champagne aravuga ati no n'abantu tuzokwama tubona Miss Yose mu ma concert tuzoza kubara bagotsa turabizo hanze buwe ntibirakwigisha uvuga ati why always babigemenye ni aribo baboneka mu ma concert sindavyumvira ku ivyo bintu ariko nimba ariko bimeze Mr Champagne yagize idea bien nimba ariko ivyo babimeze ariko bisanzwe bimeze kuko sindavyumvira cyane sindavyumvira ko nimba baguma barungika ariko abigeme mama wabonye muri concert ni babandi nyene nimba kumaza nabigeme bonyene gusa uya harimo n'abahungu baguma ari babandi mvuze atapari kwera ko uri umwigeme kwa twe turakorana interview cyangwa nimba ariko vya bimeze abategura promoter ategura amasho buca bahindura kuko nimba ariko bimeze baguma bazana abandi nyene tuzobahaga ariko nivyo vraiment Mr Champagne yavuze nivyo kura kuni waguma ubona dramatique ya fish nivyo ariko uno munsi wonye performance uno munsi neje urabonye yiwiwe none mbonye yiwe uno munsi ejo nzoja kurabiki nivyo vraiment ni nkabijya bakoze show dufate ijya show yabaye le 30 kuri stade hari abaririmbyi ba performance hajya bace ba performinga ntajya kwa pole hari kuvuga ati no munsi bahindure bashobora ndera abandi canke basinde bazimenya ko abigenza nabo sabana bato we nimba bitaragushikira kugira ubimedite nuko ngira utarifuza inoti ya cyane nuraguka harimo atifuza inoti inoti ndayifuza ariko sinshobora just nshobora kugira umuntu ategura ibiganiro ategura show ngo najewe aho nisabiye niyo mama hera iyo mama hera yishakiye bonje sindi umuntu ashuhira cyane stage nzoja kigihe canje kigeze kandi yahageze nibaza ko tumenya harayize igihe kitari gito tuzinanye narigeze kumva yuko wowe uri hafi yo kwisabira uri hafi cyane narigeze kumva ibintu vya Marina ko muvugana like zamani kera nta kintu mwigeze mufundika hagati yawe nawe none se bo ni wibagira cyese nibagira pe ni vya kera ariko ari ukuntu ndabizanye ndumva nyene mufunditse ikintu muri kumwe na Marina cyose neza ukuntu kwiyumvire Marina ahubwo na Marina simeretse ko ngumva muri iyi minsi ari abandi bantu ko ikintu nikunzanira abo oya kandi uzaniye kwera nzi yuko mwaramuvugana kera nimba kera tuvugana uye mazigiye tutavugana ya ibikorwa vyabaye byinshi kuri yo nabicaye bavyinshi ni na Clementine aheruka kugura imodoka imeze neza cyane oya Mr Champagne yaravuze ati giye kubona naboneka ku mashow muzonye izo show zanyu ariko ndi mu bantu ba mbere baronka amadiri yo kuba umu brand ambassador mu bintu bitandukanye kandi nkingiza amahera kuruta mu bwo muja kuri stage bisigure ko na Clementine Keva afise quelque part anakura kanoti bikuye kuki kwanza igituba ndabivuze ni kwera ko Mr Champagne yaravuze ati kuja muri show siko kuronka amahera hari abantu baja muri show mugando cy'amafaranga bivanye birashoboka rega birashoboka nkavye nako ndakubwira kuko bakumbwira ngo kuja muri show n'iki acabwira ati ageze igihe cyo wanje azogera nare ngiye nko kwisabira show umva sibiye nako ndakubwira bose ndaba ko baba bahari mugani baza ko badahari ariko kandi umuzi kwemba utandukanye umva yarakubwiye ko ari ko gomba kwanza Mr Champagne oya ndabivuze kwera ko yarabivuze cyane ushaka gusanga muziki uhemba ugutandukanye ushaka gusanga afise izindi diri ziwi wakora ugasanga ziriko ziramwinjiriza yani ko novuga hama sino mujija gose kuko sinzi ngene anabandi sinzi ayo baronka sindamenya nawe yaronka yarakubwiye nta yavuze ushaka gusanga ari nabandi baronka amasho usanga baranganya nawe niki musanzwe sino bihagara ko cyane kuvyeka amafaranga baronka abari mfanye nandi
ubwo biri kose iyo bavuze ati ko umuziki wacu woshobora gutera imbere ni cyane cyane ku baririmbyi bakavuga ati bagira ico bakoze kugira umuziki wacu utere imbere nico kintu Clementine Kevin bariko arakora kugira umuziki wacu ugere kure kandi novuga yuko tugere ku bandi bantu badusitse nk'umuririmbyi uri kurakora iki kugira Burundi bwacu buvwe mu makungu ku muziki wacu utovye kandi ari mwiza cyane Atari ni igiki buri kurakora kugira umuziki wacu ugere kure nkuko tuvyifuza nkuko abantu baguma bari abarundi ati umuziki wacu turakeneye abantu bakora neza turakeneye ko umuziki ushika kure Atari kurakora iki amapart ni kujyanye nanje so indirimbo ziwanje nkashamo mutaye wanje wacu so novuga iterambere ry'umuziki nijyanye kujyanye nanje ndaba umuziki kandi mwiza kandi nkitanga iterambere niryo nyene je ku ruhande rwanje bambaje amapart niko ndabikora iyo ugira usora igikorwa wifuza gusora umuziki mwiza hariho gusora umuziki mwiza no gusora hit song no gusora indirimbo novuga itagira mu bantu wifuza gusora umuziki mwiza canke wifuza gusora umuziki uri hit song antuko nibaza ko umuziki mwiza ushwa hit song oya hari umuziki mwiza utaba hit ari umuziki mwiza utaba hit ariko wifuza kuba hit ariko kandi sindumva hit song kandi hariho hit song usanga atari nziza of course ziriho sindabizi ugasanga indirimbo vraiment nyene ukuntu iririmbye abantu bo mwiste bayikunze ukuntu nyene imeze me ugasanga ukuntu yanditse bivana n'izina ry'umuntu ugasanga ukuntu yanditse ntago ari dographe bivana n'umuntu izina ry'wafise ego ndibaza ariko ndibaza bivana na style ngirwa waririmbye mu je niko ndavyibaza tubifata uko nyene so reka tuvuga tuko biri kose twifuza iterambere kuri Clementine Kevin nibaza ko abakunzi ba Star TV kwanza bagende kuyabonesha kuri channel ya YouTube Clementine Kevin amandirimbo bayikurikirane n'umwansi wawe agire subscribe base kurikirane kubera ko twifuza iterambere twese kugira as of magira dislike nyibona video nabonye wambaye ikanzu ndavuga ati mbega Clementine Kevin bakoze mariage wakoze ubukwe nibaza ngo wakoze mariage nyine bigira bigende neza Smile ni design impuzu bari basavye kwambara narinza gukoresha ikiganiro cy'uduza urutoki guke twabonye manishimwe ko abantu batabona ko babona ibintu gite cyo ndakwifuriza muri no mwaka ndakwifuriza gukora mariage ndakwifuriza no gusora hit song ndakwifuriza n'iterambere muri byose cyo wifuza cyose kibi akoze sha nawe bikubiye kumukonye aje mariage ngira ntirimo kubera iki muganda yifuza sha uziko ndayishaka nene kuyishaka hamukavuga ngo nirimo bebe ndashaka mariage utangura mariage ha mu bebe hari ngo utangura umubebe ugasubira mariage ndushaka ushoheye mu bebe kurusha mariage uya byose birashoboka ushobora guhera ku mubebe ukagasubira mariage cyangwa ugatangura mariage ha mu bebe ya byose ni bon none baserega mu bebe no muhezagiro na mariage ni umuhezagiro ni imana muga mariage we tuyikeke kwizo ndakubuje riko umukobwa uvuga ati ni surprise kubera ko hashobora kuza umuntu akavuga ati turayigeze oya nashaka kunura ngo turayigize nanje ntamwimvamo no tubanza kubyumva ko mariage kuri wewe ivuze iki ni ikintu gikomeye cyane mariage siyo gufinatisha kuko n'umuntu muzabana ibihe byose mukihanganirana ibyawe n'ivyiwe byiwe n'ivyawe urumva mukaba umuntu umwe ushaka kuja ku umuntu umwe n'umuntu mutabanje kumenyana neza kandi usanga ciye musambura kandi uno musi turarangije umwaka dutanga umwaka wa 2023 hari byabaye muri 2020 tufuza ko bigaruka muri 2023 byabaye nyene ikibazo muri wewe muri music Shaka gusubira kumara eno so indirimbo ubunye urahinduye ugiye kwa mushasha kivu wa 2023 okay bonne chance nawe tigeze umbaza impamvu amara umwaka mugaje mu ntuki uzana ibikorwa byiza kanoti kaba gahari ego heureusement ko cyangwa ufite ibikorwa byinshi buri mu kunywa apart ya music nyene bikora si Atari si Atari me zohinduka kandi heureusement ko ndabahaye igikorwa ciza ndibaza mwidoga okay mu gusozera akajambo ushikiriza abakunzi ba Star TV bariko dukurikirana kuko ni benshi cyane ngira nkwize 27000 y'aba subscribe ni benshi cyane nogira icezi bose bakaza bakaca bagira subscribe wawe begero ko bankoze gamana nanje no champosing ati je nije nkoza amateka ya mbere Clementine Kevin usaba sabone benshi kwera jewe ni babikore cyane mwavyumvise ni mubikorere mba mukunda Star Boy
Okay, mu gusozera nangoye gushimira Star TV kuri kano kanya. Ndashimiye namwe mfashikanye ko kuturaba. Ndashimiye abantu muri komera indirimbo yanje kuri YouTube My Crush. Mandanye kwiraba. Ego mandeye kudusupportinga nivyo muri rusange. Hama mugira umwaka mwiza turabakunda. Ngoya be free yo akarimbo karyoshe cyane andika Clementine Kev Burundian artist all the way from Burundi umunyacyankuzo asampursa mugayiberi Bujumbura cyankuzo ajagiye mu kavakansi asampursa ndi umunyacyankuzo yeah of course ese uko biri kose tumushigikire no murundi kazi wiwacu ntavuga ngo papa ngo afukari ngo mama avukino oya no murundi kazi asampursa so dushigikire rero ivyiwacu umuntu wa mwanka wareka mushigikire kwera ko ari umurundi kazi my name is Star Boy call me Mr. Recorder Mr. Meet Mr. Kimararungu Mr. Love in Town Mr. Ubeshi Mr. Lift #1 presenter last man presenter Burundian presenter all the way from Burundi East Africa mushigikire rero mani bayizagire cyane thank you so much